haraheze ukwezi kurenga bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Kajiji iherereye muri zone ya Kanyosha babangamirwa n'amabuye aterwa n'abantu batazi mu mihana iwabo. Ayo mabuye amasoko ya RPA aho mu Kajiji amenyesha ko atangura guterwa iyo ijoro ritanguye. Ivyo bintu vy'amabuye hari abantu bakiri ibintu vy'amabuye mw'ijoro guhera amaze ijoro kabishikana hafi amasaha 4 ni muri quartier Kajiji akotiye kizingwe urabona ko ati amabuye ariko gusha n'isaha ariko barabafata. Iryo terwa ry'amabuye mu mihana riramaze kononera ibintu abanyagihugu, bamwe muri bo bakaba bafise n'ubwoba ko hazohava hagira n'abakomeretswa n'ayo mabuye. Amabuye bayatera kwiyo paki kameneka nta umva w'abanyagihugu muto muto atirifashe ntasubira gushaka azigara ko umuntu ariko yitahira ku mugoroba isano amatewe n'ibuye beshenga yamukomereje mu rwego mu mutwe abajejwe intwaro bashidukakiye nabyo barabizi ariko nta kintu nyamukuru bigeze bakora ko kubwira abantu yuko ngo bose barahadoriya abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano kwitaho iyo ngorane ivyononekara ntibibandanye kuba vyinshi. Uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kubaronka kugira bagire ico bashikirije.